menshi mpava mvuga umugabo je hano ngiye kuvuza misi yose n'ibiganiro nkora namambwira abantu ko nkora igiteramo nk'icanyuma ndonse. Sasa iyo ukora igiteramo nk'icanyuma ugomba gufata ubuhinga bwose ufise uwo mwanya ukabuhereza abantu. Uri karatanga amajambo mwavyumvise Vishu ushobora kumusaba melange akayigwa. Inkuko ushobora kumusaba ipirawo yonyene akayigwa. Vishu ushobora kumusaba inyama zikaranza akazigwa zonyene. Nkuko ushobora kumusaba izo mu bitungura akazigwa mu muziki. Ivyo byose birashoboka. Alors ku munsi wa gatandatu jewe nije naje kubabwira nti ni ikibanza ciza cyane Big Land, ariko kandi musurinye kano kana sama nitwe tuyuguruye. Kandi kugurura sama ntimwibaze ngo ni ibintu byoroshe. Ntibyoroshe, ahubwo mwebwe nk'abajournaliste ico tubasaba genda mutangiye inkuru kunyene twayibabwiye, kubera ko je ndemeza ntakekeranya ko tudafise abajournaliste ataho twoshika. Mwebwe rero nk'abajournaliste twari no nkuru ushaka kubona ico Vishu azokorera muri kino kibanza, ico ndamusaba no kuza hakiri kare gusa, kubera ko agacegwa sanze za ndirimbo ukunda naziririmbye utazohavungira ngo hindura repertoire. Mugabo navyo kubera ko umukiriya ari umwami dushobora kubikora atari uko tubuze repertoire, mugabo ari kubera ko abahari haro n'indirimbo ushobora kuririmba kumva ngo yisubiremo. Ivyo nta kibazo kuri twebwe biduteye, mugihe ico no bagarantisa coco nuko nzobaha ibintu novuga ngo umuziki mutarabona. Akandi kantu nagomba gusinyara, nibaza ko nsubiye kubabwira ngo mukomera amashi bosi muza kuhava mwibaza ngo Vishu ariko aritonesha, ariko ahubwo muyakome. Ahubwo muyakome kabisa. Bon, Jesu kwitonesha ariko nabivuze kare, igituma nabwiye ngo mumwongera amashi bosi we ibaze ihagurukije Vishu na investissement yagize muri kino kibanza ntiyiteze kunguka, kubera ko witeze kunguka ararihisha. None ko atazorihisha, nimwumva yuko ari umuntu ariko yiyumvira guteza imbere abaririmbyi, en plus akagomba no kuryohera abene gihugu, en plus mu mafaranga yiwe Kashitere nibavuze ko bamusponsorije mugasi nibaza ko ari ibice 50 bamuhaye kugira ngo acagurutsa Vishu na bendi yiwe. Bivuga ngo rero je numva abantu nk'aba boss hano tubaronse nka 10 muri kino gihugu nk'abantu bimwe muhora muvuga ngo umuziki ntuhemba. Byo ibintu biteye ubwoba. Mumve rero ko je niteguye neza cyane, nsubira kandi no gushimira The Boss kubera ko Jezi ndamushimira ngo yanyumviriye ngo amigiteramo, mugabo niyumvira vision donc yagize mumvise ivyo tubwiye abana abavyeyi kira muntu wese muri vacances aba jeune bazi. Urumva ko mwene bano bantu ivuga ko tuzaturabibabwira bakivyumva. Ivuga ko tuzaturabashimira bakivyumva, kuko kugira ide nkiyi hari abandi bantu bayabitse mu makonte yabuze icakora bakayajyamikayo. Camwumva ko n'abantu bo gushimira nuko jewe ndi tayari na band akabirya muzokabona muhashitse. Jewe ndi umuyobozi wa Big Land event space, twita event space kubera izoberamwo ibikorwa bitandukanye. Nkaba nitwa Dr Eric Bigirimana nyoboye iki kigo. Rero nashaka kubanza kubashimira na mwebwe mwese mwaje kwitabira conference de presse, gashimira mwebwe abamenyesha makuru, gashimira abo turi kumwe imbere, mpereye kuri Vishu Love yemeye ko tuza gutegura ico giteramo cyo kugurura icese kino kibanza. Ngashimira mu buryo bwanje Edouard Trond nawe nyene ari umuririmbyi dusanzwe dukorana. Hama hari ibubamfu bwanje ngashimira ishira hamwe Castel kubona ryaje kudufata mu mugongo mu gutegura ivyo birori byo kugurura. Rero nagenda babwire nti kaze muri iki kibanza ni gishasha, ni kibanza tuzokugura itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu. Nkuko mubibona turi muri salle de réception, ni salle iberamwo imanza, ikazoberamwo des ateliers de formation, ama conférence ashoboka.
tukagira rero tuti bantu muri mu gisagara ca Bujumbura canke n'ahandi mukeneye salle murahawe ikaze ngaha ikibanza kirahari nkuko muyibona ni salle ishobora kugaburwamo imice itatu abashaka hato abashaka hanini bose barahawe ikaze rero twashaka mudufashe kugira bayimenye muyimenyekanishe n'ahandi iruhande y'iyo salle de réception kizoba ari kibanza cyo guteramiramwo hazoba hariho ibinyobwa hariho ibifungurwa by'ubwoko butandukanye kugira abahaje baryoherwe bahimbagwe baronka ivyo bifuza kandi binyaruka mu mwanya bifuza ariko nkuko mubizi nkuko twatumiye n'aba bacuraranzi n'abaririmbyi ni kibanza kuno mubona cagutse kizoberamwo n'ayandi ma evenement ibiteramo bitandukanye rero hari ibiteramo nk'ibi by'aba bagenzi bacu b'abaririmbyi mwita kenshi ama concert canke ama karaoke hakaba ibiteramo bihuza abantu bashaka kugira ama concours barashobora kuba ari gwaruka canke abandi bakeneye kugira ama concours de danse ama concours de chanson ama concours atandukanye na cane cane nk'abijya by'ama concours scolaire canke académique bisaba ubumenyi iki kibanza rero kirateguwe kugira ivyo biteramo byose ivyo bikorwa byose bihabere nejo bundi mukumva umuntu afise concert afise concours de danse concours de chanson concours scolaire canke académique ashaka iki kibanza kiruguruye ku bwabo kugira babikorereho hariho n'ibindi vyiyumviro byinshi tuzokora cyane cyane byerekeye aba sportif bahahurira canke bahategurira ama événement sportif nabo nyene twarabateguriye iki kibanza kugira baronke ibyangombwa bikenewe abinjiye ubwa mbere ngaha ngira barosa kanya babonye ko muri iki kibanza harimo parc de jeu y'abana aho abana bakinira hari ama balançoire hari ama trampoline harazoza ama château gonflable n'ayandi n'ubundi bukino bwose abana bashobora guteramiramwo tukavuga tuti si kibanza c'abantu bakuze gusa ni n'ikibanza c'abana murazi ko haraho abantu bakenera gusohoka n'imiryango gusohoka n'ibibondo ndabona hariya mu bafu bwanje n'umugenzi tuzofashanya gukora igiteramo musanzwe muzi batari bake DJ Israel naho nyene ndamuhaye ikaze ego isange kandi ikibanza adufashe kugitegura iyo parc de jeu pour enfants rero no kugira abavyeyi baronka abasohokanira abana hamwe bahora bagenda bagutembera kunywa kamwe canke gusamara bagende bari kumwe n'abana bateramire hamwe n'abana kuko birafasha imiryango iki kibanza rero tugishaka ko kiryoha kigahimbara abakigendera bakaronka ama service meza atandukanye nk'ubu mu biruhuko twimirije turategekanya yuko tuzotegura encadrement des jeunes aba jeunes bari mu vacances ntibabura aho bateramira ntibabura aho baganirira ntibabura aho bagira sport canke amaje yandi tuzoshiraho amaje atandukanye yaba sport isanzwe yaba amaje video ibyo byose bizoza ngaha kugira umwe wese aronke ibimuhimbara mu ncamake rero turahaye ikaze abarundi n'abarundi kazi bose batwumva n'abanyamahanga baba bagendera iki gihugu kugira igiteramo bagikoreshe nitwacubatse ngo tukibemwo twenyene twacubakiye abantu twacubakiye abacuraranzi twacubakiye abantu bafite ubugenegene butandukanye abategura ibiteramo n'abaterama ku kuryoherwa kwabo gatwe kabo ku miryango yabo canke ama association canke ama club nkavuga rero nti ndabashimire cyane kubona mwadufashije iki gikorwa tukizera yuko muzokimenyekanisha aho mushika hose aho mushika nijwi abarundi bahamenye maze bahahurumbire duteramane turyoherwe tugira amahoro akoze cyane mbanze ndabaramutse nizere ko mumeze neza aba journaliste kubera ko conference iyo ibaye niyoba kuba yiteguye idafise aba journaliste baca batwara inkuru kuyitanga hama nagira mbanze ndabasaba ikintu kimwe mukomera amashi mu boss vraiment amashi kwa boss jewe burya ndumuntu azi kurabira kure cyane siniyumvira kubijanye na jewe nk'ivyo nzoza gukora samedi kubera ko je niyumvira ngo
iyo umuntu yakoze ikibanza nk'iki aba yifuza iterambere ry'umurundi uwo ari we wese kubera ko acubatse agashyiramo amafaranga yiwe uburyo bwiwe ingufu ziwe n'ubwenge bwiwe atagihaye abantu nawe hoba hari icyo yiyimye nk'umunezero bivuga ngo rero yabikoreye abarundi ari naco catumye avuga ngo muze mwumve ino nkuru muyitangaze ni kibanza gishasha tugiye kwinjira rero ku munsi wa gatandatu muramuvuga ngo muziki nta mafaranga urimo je ndababwiye ko muziki urimo amafaranga kubera hano mubona Vishu avuye igitega byihuta sinda baga ko navuye igitega nikomeza vuye muri conference nk'iyi nyene naho nyene ari kibanza agomba kugurura gishasha cha du profita tugakora n'ama video ibintu bikagenda neza umuziki urimo amafaranga hanyuma yavuze ati uko niteguye jewe nama niteguye igitega bambatije ngo docteur wa stress donc umuntu avura ama stress Vishu Love mukali hari n'abanyise ngo professeur urumva amazina menshi cyane bivuga ngo jewe ndi tayari no nyene namwebwe nuko atavyuma bateguye hano namwebwe hano nari kuvaho nkoza kare kubera je ibintu by'uburuhe nitujana navyo je rero ndi tayari meze neza cyane nararyohewe kuba naratowe mu boza guteramisha kino kibanza uca wumva yuko ukomeye nyene ikibanza gikomeye mwene c'abakomeye akacarondera n'abakomeye akaba ari bubaza kugurura ikibanza bivuga ngo Vishu na Peace and Love turi tayari Peace and Love bari muri repetition nanje mvuye ku kazi umva birahura ibintu bikagenda neza ibibazo muza kumbaza jewe ndi tayari ico bikora coco bwanke guca tubutemaguza umuhoro je ndi tayari nanje bwa mbere na mbere banje kubaramutsa hama no gushima mpereye kuri Robos Dr cyambere na mbere ku cizere atari no munsi gusa kimaze igihe kinini cyane presque 2 ans zirenga nico mpereye ko mbanje kumushimira kwanza nongeye nshimira namwe bwere mwashoboye gushika ngaha hama je kuba ndi ngaha kuri jewe niteka rikomeye cyane kuko c'est vrai que tumaze igihe dukorana mugabo ni concert nini dukorana amakaraoke mugabo iyo ashaka ari kuvuga ati ni concert nini wewe ntujamwe canke iki hakaza abandi mugabo kuba yayiyumviriye yuko jewe noza nkakora muri no concert tugakorana na Vishu Love hamwe na Peace and Love nibaza kari ikintu citeka kuri jewe kwanza gikomeye cyane bisigura nko mwavuze ati ukuntu tuba twiteguye bisigura yuko band yanje ni shasha nibaza ko muri mwebwe niba ke bamaze kuyumva bamaze kuyumva Phoenix Band mugabo natwe bubwi wacu twiteguye nkuko bishoye buze ati yaba yiteguye naje nama niteguye donc abama baza mu biteramo dukora ngaha ngene hafi mu Nyakabiga bama babibonye ko tuba tumeze neza ubu nibaza yuko rero hariho nakarusho kazoba gahari ko ni concert twiteguriye cyane gusumba uko twara twitegurira ibindi byose twahora dukora ndizeye yuko abantu bazoza muri iki kibanza gishasha tugira twugurure azoba ibintu bimeze neza cyane kandi harakabone haraje kuvuga ngo fire azoba ibintu by'imiriro kabisa diteguye neza cyane urakoze banze ndamutse abariko baradukurikirana muri ahatandukanye kumbure hariho abatari banzi nitwa DJ Israel sanzwe ndumwe mu ba DJ hano mu Burundi kandi nsanzwe ndi n'umumenyesha makuru mbone akaryo rero ko kubakengurukira cyane kwiteka twasuye kuronka muri ibi birori byo kugurura kino kibanza Bigland kiri ngaha muri commune Mukaza hano mu gisagara ca Bujumbura kuri no mwubahwa Dr Eric Bigirimana benshi baramuzi afise n'ubunywero bwinshi hano mu gisagara ca Bujumbura rero ariko kino kibanza Bigland tugiye kugurura igenekerezo ry'indwi sijya mbere
dukoranye n'aba baririmbyi nk'uko bari babivuze, abaririmbyi bakomeye muri kino giteramo gikomeye kirindiranywe n'igishika n'abatari bake. Twama twabikoze neza mu ma ouverture officielle y'ibindi bibanza, ariko kandi turiteguye no kubikora neza muri kino kibanza kuri Big Land. Igituma tuzobikora neza gusumba, mwarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ama booking yo muri The Fighter Production, ibibanza byinshi tuzokorana muri Sama. Rero ko ino evenement igiye kugururira ibindi biteramo bizoba hano mu gisagara ca Bujumbura, nibaza ko ariko karyo keza ko kubikora neza gusumba. Turiteguye rero kugira ngo abantu bose bazoryoherwe, bazoza tuboneho akaryo no kubatumira. Ni kibanza ciza vraiment, kibanza ca grave. Uravye ino salle de réception, uravye hanze jardin bafise, ama comptoir, nabonye hariho na stage izokwamira ngaha. Uravye n'intahe abaririmbyi bashinze uhereye kuri Ahaflo yahakoreye igiteramo ejo bundi, arakenguruka kabisa kuri ino investissement uno mu docteur ariko arakora hano muri ino commune. Ndabasabe rero tumanze tumukomera amashi vraiment kuri kino kibanza citeka. Nabonye la fois passée kuri park yari yacitije, hariho evenement yari yabaye ngaha. Nabonye hari na service nziza, nabonye hari na service nziza cyane, kandi ni vyiza yuko kubanza guhonja kugira ngo n'abantu bazoza muri iyo evenement ya ouverture officielle izoba kuri no genekerezo rya gindwi kwezi kwa gatandatu, azo ari ku munsi wa gatandatu nyene. Muze muri benshi banyagisagara, namwe mwese muriko muradukurikirana kuza kudushigikira, tuzobanezereza. Turiteguye ku mpande zose, yaba stage, yaba lighting, sono n'umuziki mwiza. Turabemereye yuko tuzobatagatisha kabisa, dupopole, tutambe, turyoherwe hamwe na mugenzi wanje Vishu Mkali wa live, docteur wa ma stress, wa non stress, ni non stress haje. Voilà. Nuko tuzobaruhura kabisa muri kino kibanza ciza. Urabona yuko ni kibanza umuntu wese azoza aruhukiramwo avuye mu mirimo itandukanye. Imana ibahezagire ko muzoza muri benshi rero. Abantu mwese mwumvise kano kamo n'abakunzi ba DJ Israel, DJ Israel aho muri hose, turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka nanjye mbaze ndabaramutse mwese benshi amakuru muri hano, ariko nko babitubwiye reka tubanze twidondore. Nitwa Niyonkuru Jules César, nkaba naserukishira hamwe Castel. Misanze nishira gitwa Elise Business Company. Castel ni no commercial, donc ni jambo tukoresha mu kudandaza. Niyo jambo rigufi kandi ritahurutse ku bantu bose. Twumvise Castel muca mumva ko ari amakashi mu telefone, je n'ikintu cyumvikana kandi umuntu wese micyo jambo aca bitahura neza. Hama rero hambavyo ko baramutsa ndetse no kwidondora, tubabwire neza bwa mbere tubane dushime boss wa Big Land Dr Eric, abandi bayivuze n'ukuri kandi twamukomeye amashi. Ni byiza cyane kuko burya Vishuro yavuze neza ati niwemera kwavuga ati kwavuka kagira wankuru kwava remera ko gwiruka. Rero urumva ni ikintu kiri ngaho kandi cyumvikana kandi kibona kigaragara. Burya naho toba wemera ibintu ari ibintu ubonye bikwemeza ko umuntu kanaka ashoboye cyangwa umuntu kanaka ari mu kazi. Rero nivyo onye twegerero nka Castel rero nkuko batubaje ikibazo reka tucishure. Castel rero mu byumve n'igisata cyo guhanahana amafaranga bice mu telefone. Tuvuze igisata cyo guhanahana amafaranga bice mu telefone, muca mumva neza ko muri cyo gisata ari ibikorwa byo kubika amafaranga, kuyabikura, kurungika
ukarungikira abantu amafaranga batandukanye kandi Castel rero ikintu cyambere twobabwira nuko musanzwe imbere yuko tubika amafaranga cyangwa tukabikwa tukanayarungika ni byiza cyane gose ko umuntu abanza kuguruza konte ya Castel kandi tukababwira ko vyoroshe cyane gose kuko mu kugura konte ya Castel umuntu arayigururira ku telefone yiwe ufise umuhora wa Leo umuhora wa Limitel n'umuhora wa Onamo birakunda cyane gose ni kode yoroshe cyane na kanyenyeri amajana 429 akadirisha aho onye rero ugenda urakurikiza ibyo bagenda bakubwira gushika uhejeje kugura konti ibyo navyo bihejeje ntibigarukira ngaho gusa ni byiza ko modify code pin yiwawe kugira ngo ntihagire umuntu azara ubutunzi bwawe canke anakwibe hariyo message baguha ko konti yawe avec créé avec succès mugabo baraguha code par défaut iyo code rero ni uheza ukoreshe kugira ngo uheze ushiramo code pin rero mbere ko mvuga ama service ya Castel tawuma tubabwire ko dushimiye cyane gose boss wa Big Land kuko amashirahamwe ni menshi akora nk'ivyo dukora ariko muri amashirahamwe yose yashimimo Castel nuko nkuko Blesspool yabivuze Castel aho tugeze ubunye si hagufi ariko tumaze gukora ibikorwa binini cyane gose nuko Castel ubu unyu wirondeye uyisanga mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi bisigura ama province dufise mu Burundi turafise biro ya Castel kandi turafise aba representants basanze bariyo kandi bakorerayo uri ngaye mu Bujumbura ukarungika ukagoma kununkira amafaranga umuntu ari ruguru intara yose ubu birashoboka kandi nta kibazo rero mpamagira abantu kugura ama konti ya Castel bakojeje code ya étoile 479 kugira ngo baheze biborohere kurunyika amafaranga ndetse no kuyabikura hama rero niko navuga ama service y'umuntu yababwiye service za Castel ni nyinshi hariyo kubika hariyo kubikura hariyo kurungika hariyo kuri umudandaza hariyo kuri amarayishure hariyo gura amayinite ndetse no kuyigurira kandi ukayagura ku mihora yose n'ama service yose ariko ama service makuru dufise muri Castel ni kubika no kubikura amwe no kurungika donc ni retrait na dépôt amwe na transfert impamvu rero Castel turi hano kuri tuzoshigikira kino giteramo nuko twabonye neza ko ibintu bitunganije neza ico ni cyambere kuko muri Big Land uko rahabona babona ko arana DJ ateye igomwe kandi ko turaraba neza n'abantu batumiye Vishulove ariyo na Phoenix Band batubwiye hari anye turabona DJ Israel ari ngaha Israel wese bwa mbere dukora tumaze gukora ibintu byinshi cyane gose Bugarama n'ahandi yose atandukanye turabona neza byaraduhaye cyize cyo kuvuga duti ibyo byose kandi dushigikire kugira ngo igiteramo kizogende neza donc ouverture officielle zogende neza rero abo bantu nibo batwinspire tuvuga duti no kuri reka tuifatanye nabo kugira ngo tubikore neza hama impamvu rero turi hano tuvuga ngo tubwire abantu bose ariko baratwumva guri yo konte uri muhiri wawe birakorohera cyane gose muri evenement ku munsi wa gatandatu kuko tugiye kuraba neza ingene ko evenement itunganije bavuze neza ngo kugira ngo umuntu yinjire agura ikinyobwa biroroshe cyane Castel rero duhari kugira ngo dufashe abantu tubagirira amadepo ma telefone yabo bazoba bugure amakonte yiwabo bikugoye tuzoba turi hano equipe izo biri hano kugira ngo ufashe ingene bugura konte ari ku muryango hama tutugirire depo ndetse nonga kuri Big Land turafishe twita code marchand isanzwe ihari aho rero ni uzoca urihirako kugira ngo bashobore kuba ikinyobwa cyawe urabona ko mu bisanzwe nyene icubahiro ravuze neza ko ndetse n'umugambi dufise mu gihugu 2040 nigihugu cifashe 2060 nigihugu giteye imbere ntidushobora gushira mu gihugu giteye imbere tugikoresha amafaranga y'amakashi kuko y'amafaranga n'ubundi abarundi babimenye kugira ngo amafaranga y'igihugu akoreshwa hanze n'amafaranga misanzwe yuko bagyo kirahomba mugabo tuyafise mu telefone yiwacu biroroshe cyane ko nshobora kurikidanazwa kandi nkakora ibyo nshoboye byose biki mu telefone kuko zijya note kumwe tuma tuzihanahana ndiko ziguma zihera kandi ziheze ikintu Burundi bugira igihugu kigira commande hanze ayandi manoti ugasanga tuko dukoresha amafaranga menshi kandi ababitawe mu bihugu biteye imbere ndazi neza ko ibintu byose babirira mu telefone rero mwumve neza ko tugomba gushikira umugambi w'igihugu dushiye mu cyagihugu giteye imbere kugira ngo amafaranga tuyagire mu telefone
ndetse uwo munsi wa gatandatu dushobore kuriha n'ibinyobwa byo dufungura bishyuye amatelefoni kandi bizaba bimeze neza cyane rwose haba ku makontwari atandukanye hazaba hari abaje bakasiteri ndetse n'abakorera hano bazobafasha kugira ngo ibintu byose bigende tuzobafasha kugira ngo bigende neza kandi azi neza ko ata muntu n'umwe umuntu wese serivisi azoyikunda ni kugira ngo abenegihugu tumenyere neza ko iterambere ryatanguye tuyitege wa mugambi wa 2026 mu gihugu giteye imbere. Murakoze cyane. Murakoze cyane rwose Kasiteri. Reka rero dutere intambwe muri kino kiganiro kidasanzwe cya kino kibanza cya Bigland. Reka rero tujyamo kuno bana abamenyeshamakuru mugiri icyo mubaza abana bari ngaho. Menshi mpava mvuga umugabo je hano ngiye kuvuza misi yose n'ibiganiro nkora namambwira abantu ko nkora igiteramo nk'icyanyuma ndonse. Sasa iyo ukora igiteramo nk'icyanyuma ugomba gufata ubuhinga bwose ufise uwo mwanya ukabuhereza abantu. Uri karatanga amajambo mwavyumvise Vishu ushobora kumusaba melange akayigwa. Inkuko ushobora kumusaba ipirawo yonyene akayigwa. Vishu ushobora kumusaba inyama zikaranza akazigwa zonyene. Nkuko ushobora kumusaba izo mu bitungura akazigwa mu muziki. Ibyo byose birashoboka. Alors ku munsi wa gatandatu jewe nije naje kubabwira nti ni ikibanza ciza cyane Bigland, ariko kandi musurinye kano kana sama nitwe tuyuguruye. Kandi kugurura sama nimwibaze ngo ni ibintu byoroshe. Ntibyoroshe, ahubwo mwebwe nk'abajournaliste ico tubasaba genda mutangiye inkuru kunyene twayibabwiye, kubera ko je ndemeza ntakekeranya ko tudafise abajournaliste ataho twoshika. Mwebwe rero nk'abajournaliste twari no nkuru ushaka kubona ico Vishu azokorera muri kino kibanza, ico ndamusaba no kuza hakiri kare gusa, kubera ko agacegwa sanze za ndirimbo ukunda naziririmbye utazohavumbwira ngo hindura repertoire. Mugabo navyo kubera ko umukiriya ari umwami dushobora kubikora atari uko tubuze repertoire, mugabo ari kubera ko abahari haro n'indirimbo ushobora kuririmba ukumva ngo yisubiremo. Ivyo nta kibazo kuri twebwe biduteye. Mugi ico no bagarantisa coco nuko nzobaha ibintu novuga ngo umuziki mutarabona. Akandi kantu nagomba gusinyara, nibaza ko nsubiye kubabwira ngo mukomere amashi bosi muza kuhava mwibaza ngo Vishu ariko aritonesha, ariko ahubwo muyakome. Ahubwo muyakome kabisa. Bon, Jesu kwitonesha ariko nabivuze kare. Igituma nabwiye ngo mumwongera amashi bosi, we ibaze ihagurukije Vishu na investissement yagize muri kino kibanza ntiyiteze kunguka, kubera ko witeze kunguka ararihisha. None ko atazorihisha, nimwumva yuko ari umuntu ariko yiyumvira guteza imbere abaririmbyi, en plus akagomba no kuryohera abene gihugu, en plus mu mafaranga yiwe. Kasiteri ni bavuze ko bamusponsorije, mugasi nibaza ko ari ibice 50 bamuhaye kugira ngo acagurutsa Vishu na bendi yiwe. Bivuga ngo rero je numva abantu nk'aba boss hano tubaronse nka 10 muri kino gihugu nk'abantu bimwe muhora muvuga ngo muziki ntuhemba. Byo ibintu biteye ubwoba. Mumve rero ko je niteguye neza cyane nsubira kandi no gushimira The Boss, kubera ko Jezi ndamushimira ngo yanyumviriye ngo amigiteramo, mugabo niyumvira vision donc yagize mumvise ivyo tubwiye abana abavyeyi kira muntu wese muri vacances aba jeune bazi. Urumva ko mwene bano bantu ivo ko tuza turabibabwira bakivyumva. Ivo ko tuza turabashimira bakivyumva, kuko kugira ide nkiyi hari abandi bantu bayabitse mu makonte yabuze icakora bakayajyamikayo. Camwumva ko n'abantu bo gushimira nuko je ndi tayari na band akabirya muzokabona muhashitse. Murakoze cyane, ndashimiye wabajije ikibazo kandi yakibaje neza gose ku buryo ubona ko kiri mu bwenge. Yavuze ati ego ikibanza Bigland kiri ngaho, ariko kiri mu Nyakabiga, hari ubundi bubare bitari buke, hari ibindi bibanza. Ati mega Bigland izanye iki gishasha? Nagomba nishure mvuga nti Bigland bwa mbere naba sinzi ko mwacyumvise ngitangura, burya mu cyongereza tuyita event space.
biratandukanye n'iyo hise resto bar ico mu gitahura kuko resto bar ni ahantu ho kunywa no kufungura no guterama nivyo, ariko Bigiland izanye ikintu gishasha mu ntumbero zitandukanye. Igena dondagura ama service dufise nababwiye ko ari kibanza cuguruye kugira habe ibiteramo, ama concert, habe ama conférence, habe ama atelier de formation. Kandi nkagira ko mvuga nti nimba uno munsi turi kumwe na Vishu Love, turi kumwe na Edwin, turi kumwe na DJ Israel, nukubera nabahinga bafise ubuhinga mu kuririmba, mu kuba aba DJ, mu kumenyesha makuru. Kubera iki? Kubera twemera yuko izo ari impano zikomeye kandi zisaza gutezwa imbere. Ari naco gituma namwebwe muri aba journaliste tubavuga tuti aba bantu barakenewe. Iryo jwi ryacu ntizoshika kure batabonetse. Nkavuga rero nti Bigiland izanye bishasha kuko saho gufungura no kunywa ibinyobwa gusa. N'ahantu hugururiwe umuntu wese afise impano, kandi wakivuze neza uti abafise impano zitandukanye. Hari ufise impano yo kuririmba, hari ufise impano yo gutamba, hari ufise impano yo kugira sport, hari ufise impano y'ubwenge bwo mwishuri canke mu kuvuga, hari abazoza no kwivuga amazina beko tuvyibagira, kwivuga amazina, kuvuga ibicuba, gutamba intambo z'ikirundi canke ubundi buhinga n'izindi mpano. Bigiland rero iruguruye kuri abo bose. Aho simvuga rero mu Nyakabiga gusa, mvuga mu gisagara ca Bujumbura, mvuga mu bisagara byose by'u Burundi, mu gihugu cyose, mbere nabo mu mahanga bashatse baza. Ni kibanza kizoba cugururiwe. Munababwiye ku ba jeune na Vishu yagisubiyemo. Aba jeune dushaka ko ari kibanza bakoresha neza kandi kikabaterera aho batahora bashika bahashike. Umujene afise ikintu agomba kwerekana, murabona ko hagutse ntazobura ikibanza. Umujene akeneye kwidagadura, hazoba hari amajeu video mu minsi iza, tuzoshiraho amajeu menshi, nimubone bijya by'amabalansoire gusa, tuzoshiraho n'ibindi byinshi ku buryo umujene wese afise iyo mpano. Dushaka yuko novuga gute mu Kirundi itamura ija habona, kujya kwishugwe iyo rironse izuba ricari gitamura rikaboneka. Vishu yakisubiyemo kandi n'ubundi agisubiramwo. Abana bakiri bato muramenyereye kubona abantu bakuze dusohoka tugafata agacupa tukafungura, kenshi turibagirwa abana nabo bakeneye kazoza, bakeneye aho bahurira, bakeneye aho bakinira. Bigiland rero yarabiyumviriye, ibiyumvira avuga iti abavyeyi nimuzana abana muteramire ngaha, abavyeyi rungika abana banyu mu mavakanse bahigire ibintu bitandukanye bijya batiga mu ishuri, bahateramire bahigire ubuhinga bundi. Nk'akarorero mbega Vishu kugira indashika ngaha canke Edwin hari ivyo yize burya badashoka bigisha mu ishuri, sinzi ko muntahura. Nimba yarize kuvuza gatari na piano na battery, uno musi tukaba duhaguruka tuvaho turi tuza kumuraba, nuko afise aho yavyigiye kandi atari muri rya shuri tumenyereye. Ivyo byose turakeneye kubiteza imbere. Nimba Edu no musi ahagarara hajya karirimba tukaryoherwa tugatamba tukazana abana n'imiryango, dukweri DJ Israel nico kimwe. Ubu rero haguyemo na Castel ije kutwongerera ukorohereza abantu mu gukoresha amafaranga, kubika, kubikura, kurungika. Murumva ko izo mpano zose duteza kuzishira hamwe. Bigiland rero ni kibanza c'ivyo byose. Nkavuga rero n'ubu tararonka icakora kiboneka, n'umuntu impano yiwe itaraja habona, niwo mwanya yuko yegera Bigiland akavuga impano afise. Bigiland iri ngaho kugira imufashe atera imbere, iyo mpano yimenyekane, igihugu n'amakungu bimushimira. Turiteguye ibinyobwa by'ubwoko bwose bizoba bihari. Ushaka les bières zizoba zihari zitandukanye, zaba izo mu Burundi, zaba iziva mu mahanga. Ushaka imivinyu karibu cyane izoba ihari, umwe wese azoronka ico yifuza yidagadura. Ushaka liqueur, ushaka ayandi ma sorte y'ibinyobwa, turi ngaha kugira muhimbagwe. Nkaba no humuriza rero aboza bose abo twumviriza, karibu muri Bigiland. Turiteguye kuri ico giteramo, tuzobakira ko muvyifuza
service zimeze neza, ibifungurwa bimeze neza kandi bitandukanye. Ndizera ntakekeranya yuko muzoshima, mugashima igiteramo, mugashima n'ibyo muhasanze. Tugira amahoro. So icambere nashaka guhera ko wakibaje yavuze ati kwanza turabamenyereye ngaha cyane, turaza mu karaoke yanyu. Tinigiki gishasha canke gikomeye mwa muri ko murategura kugira kujya twama tubabona harya tubone yuko ibintu mwaviteguriye hariho changement. Donc icambere cyo nuko ku bantu muri mwebwe bamaze kumva Phoenix ni bake baba bamaze kuyibona Eric Ravuza live band full live. Kuko kugeza ubu tumaze gukora concert 3 gusa, tumaze kuja muri concert 3 gusa nka turi full live. Mugabo ahantu henshi twariko dukora ama piano bar. Bisigura ko kuri jewe ni challenge ikomeye cyane kuko nari maze igihe kinini cyane muri piano bar, naho ibyo bya full band byagenda pore kuko nta kazi kari stable kiyo full band twariko turaronka. Mugabo icyo naganda babwire nuko Inolo City turiteguye cyane kuri full band. Bisigura iki aha mu Nyakabiga benshi bari bamenyereye aha kuri Jack Mart dukora piano bar. Mugabo pour le City tuzovuza full band nka Phoenix band. Donc sinibaza yuko muzobona bijya mwahora mubona kuri Jack Mart kuko turiteguye cyane, tuma ma repetition zirahera n'ubu turacabandanya. Donc ndibaza yuko ibintu bizoba bimeze neza cyane. Ikindi nacyo mwavuze ati merci beaucoup. Hama ikindi nacyo mwavuze ati witeguye gute guhangana na Vishu. Je sinobyita guhangana, ahubwo ni experience. Ni experience kuko novuga yuko ama concert yose twagiyemwe haba ruguru haba hehe twagenda turi twenyene, tukakora karaoke canke concert yose ugasanga turi twenyene. Bisigura ni experience yo kuzoba nkoranye n'umuntu w'umugrand nka Vishu mukuru wanje. Murazi ko naciye muri band yiwe, hari byinshi nakuyeyo. Ndazi ko nawazobibona ujya munsi azovuga ati wa muhungu hari yaranyivyo tuntu tumwe tumwe. Donc nibaze rero yuko kuri jewe si guhangana ahubwo ni experience nzoba ndiko ndakora, kandi vy'ukuri nta bwoba mfise, nditeguye kabisa nk'umuntu utamubibona.